je kintu nyamukuru cyatumye shigikira uno mugambi wo kugira Burundi Film Academy ni kubera ko abantu benshi ku munsi bama bansaba ngo ndabashire mu mwuga wo gukina amareresi ariko nababaza bakambira ko batarigira babikora ariko bavyumvamo. Ni vyiza kugira kumva ko ufite impano ni vyiza ariko ni navyiza cyane iyo ugize ahantu ukuri ubumenyi nabuke ugakora ikintu uzi. Mbega ko hariho abantu bakurikirana ibikorwa byanyu bakaba babakunda ku giti cyanyu n'abandi usanga badakunda bakora amafilmu bwa badakunda mwebwe babiri cyangwa ngo bakunde ivyo mwe muwa muri ko murakora. Uwari we wese yisange kuko twe turabakunda bose. Mbere nagira mvuge nti nabo bantu batabikunda twe ntiturahura ntiturabona ariko uko biri kose ushobora kuba udakunda Fanny Lavine ariko impano yawe urayikunda. Rero ntuzoze uje kubera ko ari Fanny kubera ari Libat uzoze ufise vision irenze iri zina riri imbere yawe basi naho twanka bati dutwara ubwo bumenyi wigire hari ico bizogutwara. Eko hari abandi bantu musanze mukorana amafilme bakora amafilme tukaba tutababona ngaha byagenze gute. Twe twaragerageje turatumira Abel Nduwayo yafatiriwe, twatumiye Madame Sandrine asanzwe ari CEO wa Wise Woman nawe ntiyaje kandi murabona ikibanza ni gito ntitwari kubakwizaho bose. Excellence Monsieur Léon Singabo, Excellence Raymond, Excellence Fanny Lavine, nos chers partenaires qui nous ont soutenus pour que cet événement soit possible. Là on pourra dire la BGCO, Candy Water, et la Festicab, ainsi d'autres qui ont contribué. Journalistes et médias, et tout protocole observé. Bonjour. Je réponds au nom de Iradou Koundalibert. Je suis président du Burundi Film Academy et représentant légal d'une association sans but lucratif dénommée Assogedus, qui est une association de jeunes unis pour la création de l'emploi, agréée sous l'ordonnance ministérielle numéro 530/269 du 19 février 2020, qui a pour but d'éradiquer le chômage aux jeunes diplômés dans les domaines différents, lutter contre la pauvreté en aidant les jeunes à se créer de l'emploi, réaliser des projets visant à assurer l'occupation et l'autodéveloppement des jeunes. J'aimerais me permettre de continuer mon discours en notre chère langue chérie, le Kirundi. Twisunze inyigisho nziza z'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye adahengeshanya gutanga ahakunze kutwigisha ko twebugwaruka dukwiye kwitunganiriza imigambi y'iterambere tukihigamwo ubuzi mu ntumbero yo kugwanya ubushomeri n'ubukene muri rusangi. Niho natwe twagiye hamwe turihweza dusanga hano mu gihugu cacu hariho imyuga myinshi yoshobora gutunga abantu ikababeshaho ikanagira ico izanye c'inyungu muri societe y'abarundi no ku gihugu muri rusangi. Twisunze kandi aho iterambere rigeze uno munsi twasanze umwe muri iyo myuga ari umwuga wa sinema uwo abantu benshi bazi nko kwizina ry'amareresi. Muti uwo mwuga ushobora gutunga abantu gute, ushobora kuzana izo nyungu? Ntejeje kuvuga gute? Duhereye ku karusho kubayikoramwo. Ireresi imwe yonyene long métrage itunganijwe mu buryo buri professionnel nibura yoshobora guha akazi canke yoshobora kuokipa abantu batari munsi ya 20. No kuvuga aho noshobora kuvuga nk'abakinyi 10, nkavuga umurealisateur umwe, nkavuga directeur de photographie, nkavuga un chargé de son, un chargé d'éclairage, deux cadreurs, un monteur, un chargé de déplacement, etc. Ico kirumvikana neza yuko ireresi imwe itunganijwe atahitaniye n'umuntu yubakishije inzu kuko abo bose batanga ubuzi ku bantu bari muri secteur zitandukanye. Tuje naho kubijanye n'inyungu zizanira ikibano cyangwa societe y'u Burundi muri rusangi. Ireresi icambere irigisha ikongera ikaruhura mu mutwe. Kenshi abantu kuruhuka mu mutwe ntidukunda kubiha agaciro, ariko burya umuntu yaruhutse mu mutwe agira ivyiyumviro biri positive, ariko uyu muntu afise stress yama buri gihe afise ivyiyumviro biri negative. Naco gituma rero ireresi irimwo ni umuti ku bantu, umuti uri mental ku bantu. Inyigisho nazo zica mu mareresi no kuvuga ngo ireresi mugiye kuraba no munsi
ziriko ziraca ku marezo sociaux kandi abantu benshi bari busy cyangwa bafata umwanya munini bari kuri rezo sociaux. Nuvuga ngo ucishije ubutumwa mwireresi biroroshe ko bushikira abantu facilement. Iyo ucishije ubutumwa bubi birumvikana ko wohuvya abantu, ariko gucisha ubutumwa bwiza nkuko twama tubikora tubona ari ikintu ciza, ari mwaye nziza, ari uti nziza yo kugira ngo twigishe abantu muri societe muri rusange. Hanyuma ireresi irafasha mu rudandazwa, irafasha cyane mu kumenyekanisha ibyo abantu bakora. Ushobora kuba ufise ibyo business yawe cyangwa ibikorwa ukorera ahantu bizwi n'abantu bakenye, ariko ukoranye n'abantu bariko barakora ibintu by'amareresi bakagufasha gupublia ibikorwa byawe, biratuma ibikorwa uri kurakora business yawe ishobora kumenyekana n'abantu benshi. Ibyo bikazana inyungu ku uriko arakora ubwo dandaza gwiwe biciye muri cinema mwireresi. Hari ibindi byinshi novuga, ariko kuri iki birumvikana neza yuko kuri izi mpande zibiri harimo inyungu igaragara. Hanyuma kubijanye n'inyungu y'igihugu muri rusange, ireresi iratuma tudandaza igihugu cacu mu mahanga. Tuvuze kudandaza igihugu cacu mu mahanga, hari abo boca bavyumva mu bundi buryo, ni uburyo bwo kudandaza, novuga ngo ubutunzi dufise mu gihugu cacu tukabwereka abanyamahanga. Aha novuga turabereka umuco wacu, la culture burundaise, tukabereka ivyo dukora, tukanabereka n'igihugu cacu bakakimenya. Ibi rero bigaca bituma abanyamahanga abafise imitahe yabo biciye mu mareresi babonye batahuye Burundi bakaza mu gihugu cacu bakinvestisa imitahe yabo. Ntarinze kuvuga abaturiste baje gutemberera igihugu cacu, abo bose murazi neza yuko bazana amadivize mu gihugu cacu, kandi ntagiye kurenza imvugo basubirana inyuma make, kuko natwe turazi kuyabyaza umusaruro. Nico gituma ireresi muri rusange nta kindi kintu novuga ngo ikora atari inyungu gusa. Ireresi itunganije neza izana inyungu. Kuri ivyo rero tumaze kwihweza ivyo mpejeje kuvuga, twasanze hariho benshi kugeza uno munsi mu gihugu cacu batunzwe n'umwuga w'amareresi. Aho akarorero ntikari kure ni Fanny Lavine turi kumwe hano n'abandi benshi. Hariho nabo twari twatumiye hano batarashika, ariko nibaza ko baza gushika. Tuza gusanga ariko ku rundi ruhande uwo mwuga ufise inzitizi nyinshi. Ufise inzitizi nyinshi zituma zidashobora gutera imbere ku rugero runininya, ku buryo izo nyungu nagiye mvuga hejuru zishobora kuza nkuko twazivuze. Aho mu nzitizi nyinshi na mvuze harimo inzitizi y'ubumenyi. Kuba atawumenyi bwimbitse turonka kuri benshi kuba ariko barabikora no munsi. Hano mu gihugu iwacu u Burundi abantu benshi barakora amareresi, ariko ugasanga babikora uko bavyumva, kuko babikunda, kuko bavyiyumvamo, ariko ugasanga mu by'ukuri nta bumenyi bafise bwo gukora ivyo bintu. Ari naco gikunda gutuma usanga uburyohe cyangwa akanovera kayite y'ibikorwa dukora mu mareresi hano mu Burundi kenshi itaba iri hejuru, ku buryo n'abarundi ubwabo bashobora kutabikunda. Kandi kenshi turakunda kwitwaza abakora amareresi ko ari ingeso itari nziza y'abarundi badakunda ivy'iwacu, ariko je ndemeza neza ko abarundi wabakoreye ikintu ciza barakibona kandi bagashima. Iyo mpamvu rero nico catumye twegera mu nkundire hari ndakunda kuvuga ntanga urugero kuri iki kintu cyo kuvuga ngo turavyiyumvamwo turabikunda. Burya mu by'ukuri kwiyumvamwo kuvura, kwiyumvamwo kuba umuganga no gukunda kuba umuganga ntibica biguhindura umuganga uwo munsi, bica bigusaba guhiga ubumenyi mu kiganga kugira ngo ushobore kuba umuganga mwiza. Nico gituma ndiko ndensita ku kintu citwa ubumenyi. Niko rero kuraba iyo nzitizi y'ubumenyi tuza kwegera umugwi Twafa Films Company uyobowe na nyakubahwa Fanny Lavine. Tuzi nka Fanny Lavine ariko ni Uwimana Faxine, na cyane ko muzi ko ariko arakora cyane mu gihugu mu bijanye n'amareresi, uko biri kose abantu benshi barazi filime yitwa Umupfakazi série kuri no munsi rikiraca no kuri radio television nationale y'igihugu cacu Burundi. Tumaze kuganira tukanagisha inama muri bamwe basanzwe ari inzobere muri ibi bintu, novuga nka nyakubahwa Leonce Ngabo turi kumwe hano na nyakubahwa Raymond. Tuza gufata ingingo yo gushiraho yo gutanguza ikintu twise Burundi Film Academy. Iki naco ni giki? Ni ihuriro
aho abasineyaste cyangwa abantu bakunda uyu mwuga bazoza barahurira kugira ngo baganire ku bijyanye n'uno mwuga, bahanahana ubumenyi, kuko ndemeza neza nubwo ubumenyi tutabufise ariko hari ababufise ariko badashobora kuronka ahantu babuhera abandi, n'ababushaka badashobora kuronka ububaha. Nico cyadutumye rero tuvuga duti dushireho ihuriro aho abantu bazoza baraza abasineyaste baganira ibijyanye na sinema muri domaine zitandukanye, bien sûr bari accompagné n'abantu bafise experience n'ubumenyi muri ivyo, ku buryo twoshobora kuvuga ko abafise ubumenyi muri ivyo bintu bahawe ikaze, na cyane ko twishimira ko turi kumwe n'abantu basanzwe babikora kandi badahengeshanya kudufata mu mugongo. Novuga nka Festicab ituba hafi, yama yateguye inyigisho nyinshi kandi zidufasha muri ibintu tuko turakora, ariko tugashaka kugira ngo natwe dukontribue tubafashe nabo twifashije kugira ngo twese hamwe dushobore guteza imbere iyi carrière. Rero muri make nivyo niyo ntumbero, nico kintu catumye dukreya twiyumvira kugira iyi academy. Hanyuma ariko nubwo biruko twebwe ntitwikwije, nta buryo bukwiye dufise bwo gushobora gukora uwo mugambi kugira ngo uzanere resultat attendu à 100%, ariko twizera neza yuko turiko turabivuga imbere y'abantu bumva kandi bafise ubushobozi butandukanye. Umuntu ashobora kugira ikintu yoterera muri uno mugambi arahawe ikaze, imiryango iruguruye kuwo shobora guterera, kuwo shobora kugira ikintu cyose ashobora gukora kugira ngo uno mugambi ushobore gushika kuri resultat nziza ziri positive. Ariko mu nkundire nce nsaba imbere y'abanyamakuru, imbere y'abari baradukurikira, twagira dusabe nyakubahwa Leonce Ngabo aza tube hafi nkuko yabitwemereye. Turi abana biwe, turingira ngo nabuzukuru biwe kuko harabayeho n'abadutanguriye, atube hafi mu kigo Festicab. Turizera neza yuko turi kumwe bikunda. Mu kurangiza rero, Arnold Schwarzenegger n'umukinyi wa filme muri Hollywood niwe yavuze ngo it's for us to make a change, if not as who, if not now when, it's now. Hanyuma nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu nawe ararivumera ati twese hamwe birashoboka. Vive la culture burundaise, vive le cinéma burundais, vive notre cher pays, le Burundi. Merci. Mu manza nyinshi barakunda kuvuga ngo tugira amahoro na Kristo, hari twibagira ko ari n'abamizima tugira amahoro na Mohamed. Igikuru n'amahoro siko jewe mu by'ukuri kose igihe Libere quand il m'a contacté pour me parler de ce projet, j'étais très content. Et j'apprécie qu'aujourd'hui, il n'y a pas que moi seulement devant. Il y a aussi mon ami Raymond Tiendré-Biogo qui nous vient du Burkina Faso. Ça veut dire déjà, dès le départ, il y a une ouverture. Il faut savoir que nous nous retrouvons dans la mondialisation de toutes les affaires et en particulier l'industrie cinématographique qui nous concerne aujourd'hui. Quand il m'a parlé du projet Burundi Film Academy, moi je n'ai fait que l'encourager. Pourquoi? Mukirundi avugati ubugirigiri bugira babiri. Quand on met nos forces ensemble, nous sommes condamnés à avancer. Pas plus tard qu'hier, avant-hier, j'ai organisé un grand atelier à l'intention des hauts cadres du gouvernement et le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, tous les ministères qui sont concernés par la culture, parce que vous devez savoir que la culture est transversale, elle touche tous les domaines. Une justice qui ne se réfère pas à la culture d'un peuple, Pilagorane. Ariyo la culture de l'environnement, ariyo la culture de l'agriculture, la culture vraiment de tous les domaines, l'intérieur, la sécurité publique. Ingene kera bafashanya hagize nk'igiteye mu rugo umuntu yarasha gukoma karuru bose bakaza baribuka gufashanya. Ico kintu rero kitariyo kiriko kiratituka nyamusanga umuntu ashaka kumunigira mu nzu akamutwara n'utwe twose atawe intervenir. Donc la culture se trouve dans tous les domaines. Et pour moi cet atelier venait à propos donc pour dire que ikinuchanyu kije vraiment à point nommé. On a parlé du Festicab. Il n'y a pas que le Festicab. Mourafse Coprodac, collectif des producteurs pour le développement de l'audiovisuel et du cinéma.
murafise Burundi Film Center yo kwa Papi Jamaica, hariho Iturere Live. Abo bose basenyera ku mugozi umwe. Iyo agize iki kintu si ukuvuga ngo aje gukonkurrensa le Festicab cyangwa qui vient en compétition avec le Burundi Film Center ou qui vient en compétition avec le Coprodac. Non, au contraire. Mettons-nous toujours en tête, quand vous avez la diversité, n'est-ce pas, de secteurs d'action qui convergent pour le développement d'un même secteur, c'est de tant mieux, c'est très bon. Et il faut encourager ça. Nukuya ngo mwumve igituma nabishigikiye hama n'ivyo ndimwo nta kindi kindazishinge atari uko twotera imbere. Sino bikora vyose je nyene ngo nabishobore. Iye natangura Festicab urumva nari muri twose. Nk'uyu munsi iyo ngize ama formation muri Festicab, j'associe qui? J'associe le Coprodac. Hariye nabwira Burundi Film Center parce que c'est le volet formation. Moi, je peux initier des projets peut-être pour chercher des financements, mais que je lègue après à mes collègues jeunes frères ou jeunes petits-fils. Ouais. Pour qu'on s'embarque tous dans le même bateau. Vous allez constater que dans mon catalogue annuel, dans le catalogue annuel du Festicab, il y a toujours un espace réservé à tout ce qui œuvre dans le cinéma. Et c'est un espace que j'offre gratuitement. Pourquoi? Parce que je veux faire connaître ce qui est en train de se passer dans ce secteur. Et plus on va faire du bruit, plus on va se faire entendre. Alors, en revenant à l'atelier d'avant-hier, c'est pour préparer le terrain, pas seulement pour le Festicab, mais pour l'industrie cinématographique en général. La culture d'abord, évidemment, de manière générale, et l'industrie cinématographique en particulier. Je commence par la culture. Aujourd'hui, nous avons encore un problème. La culture, pour certaines personnes, si pas la plupart, même parfois, certaines personnes qui sont impliquées dans l'administration, considèrent la culture sur le plan folklorique. Bimwe bita utugenegene. Mu Kirundi babwita utugenegene, ikamwese muca mu bico bivuga. N'utuntu on peut s'en passer. N'utuntu tutafisa akamaro. N'utuntu pour kunezeza abantu canke kuyayata canke kurota. Erga rige bishika tuko turavuga ibintu ingene bofasha la culture. Non, ça peut venir en dernier lieu. Ça, c'est pour le divertissement. Bakakuyati, comment tu vas divertir les gens qui sont affamés? Bakibagira yuko, à travers la culture, justement, turashobora kubigisha ingene bataba affamés. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on a bien dit la culture, elle est dans tous les secteurs. Si les gens sont affamés, il faut se dire pourquoi ils sont affamés. Et la culture peut leur donner des solutions ou des issues, des pistes justement pour ne pas être affamés. Il y a un adage français qui dit à un affamé, il ne faut pas donner du poisson, apprends-lui à pêcher. Kuko amaze kwiga kuroba ntazokwama yagukeneye. Arashobora kumenya ati ndashobora kuja kutanganyika, ndashobora kuja mu Kirundo ahantu hari ipoisson, jeje nkazirobera. Donc murumva ingwano dufise irakomeye gose kugira ngo bumve ico imico kama nakaranga vyomarira abene gihugu, ce que j'appelais le rôle de la culture dans la cohésion sociale, ni terambere, ce que j'ai appelé le rôle de la culture sur le développement dans le développement durable. Turi hose mbe murazi yuko igenagira gitolengra abantu bari baronse ubuzi, sino c'était des centaines et des centaines. Ndetse najya ba technicien yavuze hejuru abakomedie bagiyemwo bariga kukina, mais ari abantu benshi abashoferi, ubu restaurant bwari nga mu gisagara n'abazungu bavuye hanze batuye ati tujane mu Bwiza, tujane mu Kamenge, baje kuraba akabenzi ico gende kari bwabe umugabo bagenda akaraba ngiyo melange.
bati tujane kuraba aho twogurira amashati authentique tuje kuraga souvenir authentique urumva bica bijana byose. Les artisans ils trouvent leur compte, les restaurateurs ils trouvent leur compte, les hôteliers ils trouvent leur compte, les artisans ils trouvent leur compte, tout le monde. Le cinéma c'est une grosse industrie pour ceux qui l'ont compris depuis longtemps. Yalikuwa aravuga tout à l'heure ati ingene twogurisha igihugu. Les Américains qui l'ont compris depuis longtemps, c'est pas pour rien qu'ils investissent des milliards et des milliards dans le cinéma. Parce que au-delà du divertissement, c'est la création d'emplois, mais c'est aussi faire connaître les États-Unis comme le pays le plus puissant du monde. Effectivement, moi, la dernière fois que j'étais au Japon, j'ai été surpris qu'on a un Japonais bamba ma pocket down. Mais babibonye, c'est une image. Les jeunes Burundais, pocket down. Les jeunes Burkinabés, pantalons déchirés. Mais tout ça, on le voit à travers les images. Alors, pourquoi ne pas s'organiser maintenant, nous, en tant que Burundais, en disant que notre culture, notre patrimoine, nos richesses, nos valeurs soient traduites à travers nos images que nous allons montrer à l'extérieur. Inhambo, kuririmba. Ou Imana avec ce qu'on appelait la migration numérique, c'est-à-dire il y a de plus en plus des canaux ou des chaînes à travers lesquelles on peut vendre nos valeurs, nos richesses. Pour être bref, à chaque fois, en termes de conclusion, toi, Xemuri Atelier, Hazochamo Vinch, Hario, comment mobiliser des financements au niveau national, comment mobiliser des financements au niveau international, comment améliorer la qualité de nos productions. On revient à ce qu'il a dit tout à l'heure, le besoin des centres de formation. Si, tout au moins, des ateliers de formation, donc que vous soyez équipés de plus de bagages techniques, artistiques, afin d'améliorer vos productions. Mouri Festicab, vous savez, je l'ai commencé en 2009. Ce n'est qu'en 2021, l'année passée, que nous avons accepté pour la première fois la compétition des longs métrages des Burundais. Sizari nziza cyane mugabo igikuru twarerekanye ko hari abakreateur bashaka kuzigira. Ni abantu amakosa ntaco tuzobigisha ingene bazihinyanyura ku buryo bwa none ku buryo bwiza siko bagatera imbere. Umaze kuja muri competition rimwe kabiri gatatu azobona yuko iyikurikira bishoboka ko yisunura akarenza ngaho. Dans le festival, nous avons créé beaucoup de partenariats avec des festivals internationaux. Vous savez qu'actuellement, je suis le président de l'East African Film Network. Mais il y a un réseau des festivals des professionnels du cinéma dans la région de la communauté est-africaine. Donc, c'est d'autres occasions pour faire connaître vos films. Pourquoi? Parce que dans la langue nationale, la réflexion vient spontanément. Et tu es plus riche et c'est plus fluide pour l'écriture et pour les comédiens parce que notre pays, c'est un pays monolingue. Donc, de nord aussi, de l'est à l'ouest. Mais pensez après à la diffusion internationale aussi. Nous avons des diffuseurs, par exemple, qui veulent des versions françaises ou des versions anglaises. À ce moment, c'est votre liberté de faire des sous-titrages. Mais ceux qui pourront aussi faire des films en français, mais ils sont les bienvenus. Parce que tu as par exemple TV5, parfois ils font le chichi, ils veulent seulement des films en français. Bon, je ne sais pas, il va me compléter tout à l'heure parce que parfois TV5, je vois des films burkinabés ou maliens qui sont dans des dialectes, mais sous-titrés. Alors quand je parle des sous-titrages, parce que le dubbing là, le doublage, il a tchatogoye, parce que c'est un métier vraiment très complexe, mais on y arrivera. Donc, je ne pouvais qu'encourager votre initiative, parce qu'il y a beaucoup à dire, on aura l'occasion de se parler. Je vous donne rendez-vous au mois de décembre, parce que ce mois, j'ai organisé donc cet atelier à l'intention des hauts cadres du gouvernement et du Parlement. Le mois prochain, j'organise un atelier à l'intention des administratifs
et des administratifs territoriaux et de la sécurité. Pourquoi? Parce que une fois, il y a un musicien qui m'a dit, chef, moi je voulais organiser ici un spectacle. Monsieur l'administrateur m'a dit, il faut payer d'abord 10% parce que c'est une nouvelle loi. Moi j'ai demandé, cette nouvelle loi, elle est où? Je ne la connais pas. Maintenant 10%. None otanga 10% ico taradandaza. Uco tarinjiza. Mais 10% à partir de quoi? Niya compréhension itaragirwa. Turiko turagerageza kugira sensibilisation. Tubabwire c'est quoi la culture, c'est quoi l'impact, c'est quoi les retombées sur les populations, sur les publics, sur le pays, etc. Et au mois de décembre, j'ai un atelier qui va concerner la plupart des producteurs. Je vais organiser un atelier à l'intention des producteurs cinéastes là. Kugira tuereke comment monter, d'abord comment cibler les bailleurs potentiels, ama comment préparer des dossiers. Ko turabikenera kenshi. Turakunda kuronga un appel à projet. Moi, nous, on ne fait que diffuser ça. Mais il y a un problème fondamental. Nous ne sommes pas habitués, nous ne connaissons pas encore comment remplir des dossiers. Parfois, il y a des institutions qui demandent des dossiers monumentaux. Amario Tukarati, comment réduire ça? Entre autres, une petite parenthèse, parmi les participants d'avant-hier, il y avait par exemple le paège. Mourazi le paège, Mourazi Kouyonv, Bige, ni banque, pour les jeunes entrepreneurs, paège, Nayo, Nia, c'est l'institution qui a été mise en place par le président de la République, à laquelle il a mis à la disposition 48 milliards de francs. Barambiati, parmi les innombrables, plus d'une centaine de projets, il n'y avait aucun projet de l'audiovisuel ou du cinéma, du 7e art. Bon, il nous a dit, mais c'est ouvert, tout métier qui donne des possibilités d'emploi, de créer des emplois, ou de rendre les jeunes capables d'être autonomes, fonctionnement, nous, on accepte. Trois ravis vous gagnez, je dois le rencontrer très bientôt, Kouyango Tourabe. Est-ce qu'on peut organiser un autre atelier particulier par rapport à ça? Aurero, nzoeza ndamutumire muri rya atelier nzogira muri décembre. N'abandi nitwabona abazungu batwemere baze, notamment l'Union européenne, les représentants de l'IF, OIF, parce qu'il y a beaucoup de pistes de financement. Voilà, j'en arrête là. On va en discuter, sinon je peux être très long. Et moi, je ne fais que conclure en disant bravo Eric, bravo à ton équipe. Allez de l'avant. Le Festicab est là pour vous appuyer. Nous sommes en train de faire une synergie pour qu'on s'appuie mutuellement. Qu'on puisse participer régulièrement à toutes ces plateformes, le FESPACO, il y a le Luxembourg African Film Festival, il y a ZIF, Zanzibar, il y a moyen de s'exprimer par rapport à ça. Tous ces turazana amatrophée berekana ko bishoboka. Ngagito lenga yose amatrophée dans le monde entier, ico gituma namenyekana. Na numwe yatanda yuko un film y'umurundi yobone ko mwaka kandi bagasanga irakomeye. Nahise ndo nk'ibifaranga hamwe nasohoka ngaca nsanga aba ariko barasorora ntireke ivyo biyera ifata ibindi bintu. Tugira amahoro. Mwaramutse neza. Ku mazina nitwa Faxine Uwimana bashibasi kuri Fanny Vine, nkaba directrice wa Burundi Film Academy, hongera nkaba ari je ndongoye Twafa Films Company. Kubwanje nta byinshi mfise no bavuga ko mugenza Geribert yabivuze, ariko je kintu nyamukuru cyatumye shigikira uno mugambi wo kugira Burundi Film Academy ni kubera ko abantu benshi ku munsi bama bansaba ngo ndabashire mu mwuga wo gukina amareresi, ariko nababaza bakambira ko batarigira babikora ariko bavyumvamo. Ni vyiza kugira kumva ko ufite impano ni vyiza, ariko ni navyiza cyane iyo ugize ahantu ukuru ubumenyi nabuke ugakora ikintu uzi. Ndashimira cyane Festicab kuko ariyo cyane yadugije carrière yanje yo gukina amareresi kubwa amaformation itegura n'ibindi bigo nka PASAC Burundi baza baradutegura amaformation tukayajamwo, ariko si benshi bashobora kugira ayo mahirwe yo kuja muri ayo maformation. Hano havuye ikicyumviro cyo kuvuga ati reka tugire Burundi Film Academy
kugira ngo ba bantu biyumvamo iyo mpano yo gukina filme nabo baronke ahantu baza guhera kugera igihe bazoshika mu rwego rwo kujya mu mafarumasi ya Festicap n'izindi. Kuri iyo mpamvu rero novuga ko imiryango iruguruye kuri ba bantu bose baba banyandikira bantelefona bavuga ko bashaka kwinjira muri sinema, barashobora kwiyandikisha hama tukazokorana hamwe kugira dukoranire hamwe n'abafite ama experience kugira dushobore kwigishanya ibitandukanye. Twebwe ubwacu ntidushoboye twenyine, ariko hari abandi bahinga bazo bidufashamo nk'uko mwagiye mubyumva nga Valence yabitwemereye kuzotuba hafi. Hari abandi benshi bafite ubumenyi burenze ubwo twe dufise muri sinema bazo bidufashamo. Ndabashimiye cyane rero kandi ndababwira yuko by'ukuri Burundi Film Academy hariho impinduka idasanzwe izozana muri carrière ya film, kuko twebwe ubwacu ni twebwe bo kwironderera aho guhera. Nkuko umwana mukuru afata ukuboko mutoyi kugira ngo amumenyereze gutambuka, natwe niko twishimira kuzokwakira abatoyi bacu tukabamenyereza gutambuka muri uwo mwuga wa sinema. Murakoze. Un endroit qui est à plus de 7000 km d'ici, et chez nous on a 60 langues, donc on n'a pas votre bénéfice d'une seule langue qui réunit tout le monde. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est la volonté de la création de l'académie de films, c'est pour améliorer la qualité des films du Burundi afin de produire beaucoup d'emplois des jeunes. Partout ailleurs, c'est ce qui se fait et ce qui devrait se faire. Et je suis content de cette initiative, d'autant plus que quand je suis arrivé au Burundi ici, avec le Festicap, j'ai déjà animé 2 ateliers à destination des jeunes cinéastes. Et cette initiative est la bienvenue. Et personnellement, j'appuierai de toute la force dont je dispose et de tous les conseils dont je dispose également. Donc je ne peux souhaiter que bon vent à cette initiative. Merci. Nanje nta byinshi nshobora kuvuga muri kano kanya, ariko kuko umukuru wacu Leonce Ngabo yashoboye kwica hirya no hino arababwira ibijyanye n'ama opportunité ku maresources atandukanye ku bya filime, ariko naje nagira ngaruke kuri link canke aho umuziki na filime bihurira, kuko murazi ko nko yavuze ni métier iri complexe yagutse cyane kandi iri complémentaire. Nuvuga ko itobaho filme hatariho musique, hatariho banque de son, hatariho majwi meza, kuko nuvuga ko le son yakonta cyane muri filime, kandi wanashaka kiri no mu gihanze amasinema yo nga mu Burundi menshi usanga bakora uburyo bwo guhinyura amajwi neza bafise, kandi bijya ijwi rifite valeur nini cyane muri filime wanashaka ugiranije n'amasanamu. Nuvuga ko natwe rero nkuko ndumujene, nuvuga ko nkunda kwaprecier no kwintega ama initiative meza nkaya. Ndakeje cyane Burundi Film Academy, nubasaba kutokomera amashi yandi ntabwo bamwe yakomye, kuko abajene ariho benshi sinza kuvuga, ariho benshi tumva umenga indoto zacu nuko nga hano mbonde atakize rigihari, ata espoir y'ubuzima, ata espoir yakazozi hari, ariko iyo ubonye abajene bavuga ati twebwe natwe dutangure ama initiative ashaka gufasha ababiri cyangwa batatu, navuga ko ari ikintu gihambaye cyane gose. Nishaka indi mukuru wacu yavuze ati facteur yo gutanga akazi yo ku bandi yo gutanga ubumenyi, kuko umuntu asa ubumenyi aba ari prêt yo kuja ku isoko ry'akazi, ku isoko ry'ibikorwa akexprima kandi akaronka n'amafaranga. Navuga ko biri no muri wa mugambi wo kugeza umwimbu usanzwe ushigikiwe wanashaka na leta yacu, ushigikiwe na za paeje, ushigikiwe na za bije, ushigikiwe na za, donc nkuko yavuze ati hariho ahantu henshi nitwifungari mu mutwe twumenga amayide yacu rika tuyateye mu kiyaga nashazovamwo, tumve neza yuko ufise ide kumva ko iri innovant, kumva ko ishobora gufasha abantu benshi. Hariho abantu benshi by'ukuri, hariho amashira hamwe ma organisation nationale et internationale ari prêt yo gusutena amayide mwe nayo mu buryo butandukanye, kandi amayide mwe nagakura akanakoze n'igihugu cacu. Nta byinshi ngereze ko ndabijije support yanje ya Master Music, nibakenera aba formateur mu bijanye
na sound recording, sound treatment n'ibindi bitandukanye. Turahari kugira ngo dufashanye twunge urunani kugira ngo kino gihugu tukidugirize rimwe, kuko nta umwe ntibishobora, n'umukuru w'igihugu wenyine ntibishobora, arakenera ingabo ari twebwe abanyagihugu, abarundi, abakozi, kugira ngo tubishobore twese. Turi kumwe twese bigira gute? Merci beaucoup. Kandi mbanze ndabashimira muri rusange ko mwese mwahereye mu kudukeza, murakoze cyane, biratera intege. Hanyuma hariho Silva yabajije acavuga ngo iki kibazo akibajije Fanny, nanje sindi mu kimwake kiretse ampaye uburenganzira. Murakoze cyane. Da Silva yabajije ati ni hehe ukeneye kuja muri academy yo dusanga yo bigenza gute? Abenshi barazi ama platform dukorerako, barashobora kutwandikira hama tukabaha insiguro ikwiye inbox, kuko si benshi babikeneye, ariko si bose babikeneye, ariko abavyifuza babaye interesse barashobora kutwandikira hama tukabaha insiguro ikwiye. Merci. Gerageje kunganira kino kibazo, urakoze cyane. Hariho na idisari yakibajije mu guheraheza ati nyuma yaha bicu bizoca bigenda gute. Mu byukuri birumvikana kiki tutigeze tukivuga, ariko twatwakiretse ko twatuzi neza ko mutegeza kutubaza ko namwe niko kazi kanyu. Bo inscription kuvuga ngo twebwe mu byumve neza si shure ni centre. Muri centre rero bien sûr murazi ko ibintu byose ategeza ko abantu balidinga bayobora ivyo bintu kugira ngo nibimwe akajagari. Rero kuri no ncuro twebwe tusanze dukorera ku ma platform ya Facebook, murazi ko ariho ducisha ibintu byacu, ama information menshi. Ntitwababwira ngo no munsi turafise biro ntayo turaro, ahubwo uyifise hayidutizi twebwe turemera uko tungana, ariko ibyumviro birabyibusha. Ni kuvuga ntituraronka biro twoshobora gukoreramo. Ikintu dushoboye kuba dufise muno mwanya dufise ko garanti ni kibanza tuzokoreramo, naco nyene tuzokiriha. Ni kuvuga ngo abantu rero tuzoshobora gufatanya ugo rugendo, tuzonasangira nizo dépenses za hato na hato mu kurindira ko hagira abantu bashobora kudufasha badusponsorize cyangwa batwapuye dushobore koroherwa mu byo turiko turakora. Rero kuva ku ino saha turaza gushiraho ku ma platform yacu, turaza kubimenyesha, tumenyeshe ukuntu ibintu bizogenda, aho bizoca, kubera ko mwava muvuga ngo mwaje mutiteguye, ariko burya ibintu byose bigira strategie yavyo. Twarize dusanga byoba byiza tubikoze muri ubu buryo, kuko ababikeneye nkuko Fanny yabivuze ni benshi barahari, n'abandi kandi bo babikeneye bazobikenera mu nyuma barahari, ariko pour le moment turi focus cyane ku bantu bumva babyifuza cyane en premier lieu, hama abandi bazobe abatemwe ibyo babonye. Form ni Facebook page Fanny Lavine, niho hantu tuzocisha information zibijanye na inscription, ni andi makuru yose agenga iki gikorwa ingene kigiye gutangura, kuko uno munsi twagize lancement kugira ngo kimenyekane, ariko ntibiheze tuzovuga n'igihe ibintu bizotangurira, dutangana ma detail. Hari ibinyamakuru bimwe ngaha dukunda gukorana mbere, byose tuzoronka umwanya wo kugira ngo tubibabarire, kubera ko bishobora kuzotangura inyuma y'ukwezi, kandi tubivuze hataragera naho twaba tubiprematiye. Murakoze. Mbega ko hariho abantu bakurikirana ibikorwa byanyu bakaba babakunda ku giti cyanyu, n'abandi usanga badakunda bakora amafilmu bwa badakunda mwebwe babiri, cyangwa ngo bakunde ivyo mwe muwa muri ko murakora. Ivyo ni ibintu bisanzwe cyane, ni ibintu bisanzwe cyane ku bantu twaba tuzi inkuru ya Yesu Kristo. Ivyo ni ibintu bisanzwe cyane, ntuwokora ikintu kinezera abantu bose, ariko iciza nuko tuzi neza ko tuko dukora ibintu byiza. Twebwe ntawe dukumiriye uwo ari we wese yisange, kuko twe turabakunda bose. Mbere nagira mvuge nti nabo bantu batabikunda twe ntiturabona, ariko uko biri kose ushobora kuba udakunda Fanny Lavine ariko impano yawe urayikunda, ushobora kuba udakunda Libere ariko kariyeri yawe urayikunda. Twebwe rero ntuzoze uje kubera ko ari Fanny, kubera ari Libert, uzoze ufise vision irenze iri zina riri imbere yawe, basi naho twanka bati dutwara ubwo bumenyi wigire, hari ico bizogutwara, ariko nizeye neza ko tutankana. Igikuru no kuba turi focused, tukagira vision ndende iruta ama accessoire. Nico niko no kivuga. Hanyuma hariho Patrick yabajije ati mbeko hari abandi bantu musanze mukorana amafilme, bakora amafilme tukaba tutababona ngaha, byagenze gute? Twe twaragerageje turatumira Abel Nduwayo yafatiriwe, twatumiye Madame Sandrine,
asanzwe ari CEO wa Wise Woman nawe ntiyaje kandi murabona ikibanza ni gito ntitwari kubakwizaho bose ngo baze ariko ico twoshobora gushikiriza nuko bose turabakunda kandi dusangiye umwuga kandi turakeneraniye twama turi kumwe no mu bindi bitari n'ivyuno munsi nibaza ko ico kitobatera umutima uhagaze yuko twikumiranye igikorwa ariko tuzi neza ko bamwe mu twari twatumiye ni signe positive yuko nabo nyene twabiyumviriyeko hanyuma ku kijanye n'abigisha ati none ni bandi bazobigisha nimwe muzobigisha gusa ikintu ca mbere nkuko Fanny Lavine yabivuze umwana afise imyaka 5 hari ico yigisha umwana acavura umwana afise imyaka 10 arafise ico yigisha umwana w'imyaka 5 w'imyaka 20 arafise ico yigisha abo bantu bose twebwe rero kuri nivo turiko niba turi abana b'imyaka 5 ku bantu bafise bariko baravura abo tuzobafasha mugabo nico gituma twavuze ko twabanje guhanuza turanasaba ubufasha ku bafise ubumenyi n'abafise amakonexio y'abandi bantu bafise ubumenyi burenze nabo bazoza badufashe si twebwe gusa ariko mu gutangura bitewe na kategori y'abantu ko bariko abo tuzosanga bisaba ko twebwe tubaho ubumenyi tuzobubaha aho bugeza tubarungikira abandi ariko natwe tubasezeranya kwa matwiga nkuko tubikora na cyane ko tumaze kugira amaformation atandukanye n'ubumenyi butandukanye ivyo ntitwabivuga hano ngo tuvuga ama-CV ariko uko biri kose igikuru nico umuntu ashoboye gutanga ego hanyuma Edison yabajije ati nizere neza yuko iyi academy iri muri target yo kugira ngo ubumenyi cyangwa kalite y'ibikorwa by'abarundi birengana igihugu cy'u Burundi Edison agira ndakubwire neza yuko ndi très jaloux ni filime yitwa Gitorenga ndayifitiye ishari kabisa kandi ubyumve ndayifitiye ishari kuva iyo filime ibaho nta yindi filime irabaho ngirengane igihugu imenyekane nka Gitorenga ese twari ko turakora iki cyo gihe cyose kandi mutamata ko atagira ngo adu promoting it's time now kugira ngo dukore natwe ikintu kuko ijya filime buri gihe jiyo ndayiravye je sinigira ndayihaga yakinywe mu buryo ubona neza yuko batari ko baratomboza abakinyi bari ko baratomboza ko n'umuzungu ntiwamukonvenka mu manyanga nico gituma rero icyambere twe twasanze tubura nubwo bumenyi nyene suko tutabishoboye ahubwo nuko kenshi dukunda kwiyafirma ivyo tutarabavyo umuntu akavyuka mu gitondo ngo je ndi director undi agaca vyuka aje no kuri set batari barimo je ni DOP ukamwaza none wewe ibi bintu mvuze uravyumva akakubwira ngo ndabizi ariko nico kibazo rero tukunda kugira duca dukora ama production aherera ngaha nico gituma rero no kwizezanya kubahwa Edison niyo target dushaka ko ibintu birenga hano hanyuma ikindi naco bavuze ati mbe none ko mushanga amafaranga ari umuntu ashobora gushanga amafaranga muri filme agahereramwo bamwe bakamikora ari kwiyamiza mu byukuri turacafise ikibazo cyitwa isoko ryo kugurisha ko ibi bikorwa ariko ikisi cyo gitangura ntiyatangura isoko hatangura ama produit meza kuko akeza karigura ndibaza neza ni filme Gitorenga ntiyayikoze azi neza hana azoyitwara ahubwo yayikoze neza nawe iramutungura je pense qu'il y a eu des surprises iramutungura isanga ibaye nini nya cyane kuko yayikoze neza nico gituma mvuga nti tubanze tumenye ivyo turiko turakora tubikore neza isoko ryo rirashoboka kuko niba abantu badukunda risifi yo gushiraho systeme kugira ngo tudandaze n'ahandi barabikora kandi turabizi aho tugeza n'abandi barabizi bashobora kudufasha nico gituma twugura imiryango kugira ngo umuntu wese afite iciyumviro adufashe nivyo ibibazo mwabajije twagerageje kuvyishura nubwo tuba twavyishuye 100% ariko inyishu twari dufise ni murakoze.